ndabahaye ikaze muri iki kiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igisibo cyawe mushikirizwa nanje mbonimpa Abeli. Shengero ry'Imana nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Uyu munsi tugiye kuganira amajambo atubwira ingene tugomba kwama turi maso kugira ngo twitegure gusanganira databuja igihe icyo cyose agarukira. Reka dusome amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwaruka igihimba ca 12 umurongo nuwa 35 hanyuma turageza ku murongo wa 40. Umutwe w'amajambo uravuga ngo tube maso turorere databuja. Dusome mu izina rya Yesu. Mwami mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka, namwe muse n'abantu barorereye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Hahirwa abo bashumba abo shebuja azoza agasanga bari maso, ndababwira ukuri azokenyera abicarike aze abagaburire. Niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo bazoba abahirwe. Kandi mumenye iki yuko yabanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Imana idufashe. Haleluya. Yesu ahabwe icubahiro. Bene data, iri ni ijambo ridukangurira guhora tugavye, guhora turi maso, guhora twamba twiteguye kuko atawuze umusi canke isaha. Iyo nitegereza amajambo, iyo turabaye amajambo turasanga mwo ijambo ritubwira ngo twame dukenyeye kandi amatara yacu yame yaka. Aya matara niki? Uyu munsi reka dushimikire ku ijambo ritubwira ngo amatara yanyu yame yaka. Haleluya. Amatara yawe yame yaka. Mbega amatara yawe niki? Reka turabe uno munsi turabire hamwe ingene amatara yacu ari ijisho ry'umubiri niryo tara ry'umuntu. Bene data, reka turabe Matayo igihimba ca 6 duhere maze dusome ku murongo wa 22 n'uwa 23. Haravuga ngo itara ry'umubiri ni ijisho ryawe iyo ari ryiza umubiri wawe wose uba uri n'umuco, ariko ijisho ryawe iyo ari ribi umubiri wawe wose uba uri n'umwiza. Nuko wa muco uba muri wewe woramuka ubaye umwiza, uwo mwiza wongana ute? Mwene data, aha turabonera hamwe turiko turabona twese yuko ijisho ry'umuntu ariryo tara ry'umuntu. Rero igituma ijambo ry'Imana Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe ngo mwami mugavye kandi ngo amatara yanyu yame yaka, ndagira nkubwire ko amatara yacu dufise yuko ari aya maso tugomba kwama twayamuritse. Mu kuyamurika ni kugira ngo twame turi maso, twame dukanuye, twame tugavye, twame twiteguye kurwana n'umwansi uwo ari we wese mu buryo bw'umuhemu. Muribuka Paulo ko yavuze ngo ko tunigana turabinyama n'amaraso, ngo ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwijima n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Paulo aravuga ngo kubw'ivyo byose mwambara ibigwanishwa byose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mushikamye mu gihe gikomeye, mu gihe kidasanzwe ku musi mubi. Mwene data, rero itara ryawe ni ijisho. Iryo tara ryawe ndagira nkubwire ngo wame uryakije mu gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Reka dusome turabe ingene iri tara, iri jisho rigomba kwama rigavye, rigomba kwama ryiteguye. Turaba amajambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa kandi mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 maze turasoma kuri urya murongo wa 15. Haravuga ngo nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyubare. Mwene data, ngira ngo iyo turaba igihe tugezemwo tukaraba ibihe turimo ko bimeze, usoma akwiye kwiyubara. Wewe rero wasomye, wewe rero usoma, wewe watahuye, wewe wamaze guhabwa ukagira ubuntu ukamenya gusoma, ndagira nkubwire ngo urahiriwe kandi ijisho ryawe rigiye guhora rikwereka ibikomeye kuko Imana yaguhishuriye byinshi. Yaraguhaye Bibiliya ugomba kuyisoma uko bukeye, ugomba kuyisoma buri munsi. Rero itara ryawe ni ijisho. Ndagira ngo nkangurire ijisho ryawe, nkangurire itara ryawe. Ni ukuvuga ngo amatara yanyu yamadometswe, amaso yanyu yame abona, yame azingurura Bibiliya, yamasoma Bibiliya uko bukeye uko bwije. Reka turangirize kuri aya majambo ari mu gitabo c'Ivyahishuro Yohana igihimba ca 3 turasoma ku murongo wa 2. Haravuga ngo gira ubemaso ukomeze ibisigaye bigira bipfe kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Reka
akomeze no ku murongo wa gatatu, ni wibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane, nuko rero nutaba maso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubirira. Ngo gira ube maso, ngo kuko ngo ukomeze ibikorwa vyawe bigira bipfe, ngo ko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Ngo niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Mwene data, witonde wihane, witonde maze uvyitondere, hanyuma wihane maze ijambo ry'Imana likubere inkinzi ikomeye, likubere urutare rukomeye mu bugingo bwawe. Urakeneye inkinzi ikomeye. Gira ube maso, ni ukuvuga ngo wamugavye, gira ube maso, zingurura Bibiliya, soma Bibiliya, gira ube maso, komeza kwa mugavye, gira ube maso. Ndagira nkubwire ikintu ca mbere cazimije Abisirayeli nuko bahumye amaso ntibaba bakibona, bahumye amaso ntibaba bakibasha kuraba ivyanditswe, barabisoma ntibabisobanukirwa, maze ngo amatwi yabo acahinduka ibihurugutwi, ntibaba bakibasha kumva. Mwene data, akanwa kabo maze ntibaba bakibasha kugatazirisha Uhoraho. Mwene data, ndagira nkubwire weho ngo gira ube maso kugira ngo ushishikare kuramiriza mu rugendo ruja mu ijuru. Gira ube maso mwene data rero, gira ube maso mu bikorwa vyawe, gira ube maso mu gusoma ijambo ry'Imana, gira ube maso mu gusangira ivy'Imana n'abandi, gira ube maso mu kuba maso nukwemera ugasangira amajambo y'Imana n'abandi, gira ube maso mu gusangiza abandi ubutumwa bwiza, mu gusangiza abandi ibishinga ntahe vyo kubakiriye Yesu, gira ube maso mu gushingira intaha abandi bene so, gira ube maso mu kubera itara abandi, gira ube maso mu vyukora ubere akarorero keza abandi, gira ube maso mu kwereka abandi ingeso nziza n'ubugwaneza, gira ube maso kandi ushishikare gukorera Umwami wacu Yesu Kristo agiye kugaruka. Umwami wacu Yesu Kristo ari hafi. Tugarutse kuri ya majambo ari mu butumwa bwiza bwa Luka twasomye, hatugira ngo kandi amatara yanyu yame yaka, ngo kugira ngo namwe muse n'abantu barorereye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe. Ndagira nkubwire yuko aya majambo ari amajambo akomeye cyane, kuko aya majambo iki gihimba tuzogisoma. Ndagira nkurarike ku musi w'ejo tuzokomeza turabe tuhereye kuri uyu murongo wa 41, kuko twagajije ku murongo wa 40, kuko ku murongo wa 41 kugeza hano hepfo hari irindi jambo Petero yaciye atangura kubaza, kuko hari ibintu bikomeye Petero yaciye yumva. Petero yaciye yumva yuko hari ibindi bintu atanguye kubwirwa, hari ibindi bintu ariko arabwirwa bikomeye bidasanzwe. Petero aca yumva kubaza. Rero tuzorabira hamwe ingene hari hayandi majambo Yesu Kristo yaciye avuga hepfo akomeye cyane, ajanye no kugaba, ajanye no kuba maso, ajanye no kwitegura. Ndagukanguye, ndakuraritse, ndakubwiye mwene data, aho uri hose wamugavye mu bikorwa vyawe, wamugavye naho buryamye mu ijoro uvyuka usenga Imana, naho bawikanguye uvyuka usenga Imana, naho buri mu kazi ukore usenga Imana, naho buri mu ishuri wiga usenga Imana, naho aho uri hose wamugavye, kuko inzamba y'akabanga izovuga mu gihe cyo cyose, kandi izovuga umusi wari wo wose. Rero mwene data, Imana ikugirire neza, Yesu aguhezagire. Nuko ndizera kandi ndizera neza yuko iri jambo ari jambo rije hageze kuri wewe kugira ngo ryongere kukunagura no kuvugutira no kukweza, hanyuma nawe wongere kwambara ibigwanishwa byose by'Imana, kugira ngo nawe aho Yesu Kristo azozira azosange witeguye, azosanga uri maso. Komeza rero usenga Imana, komeza rero utakambira Umwami wawe, komeza rero wicara ugavye, komeza rero userangure Bibiliya, komeza rero usuzuma ivyanditswe vyera, komeza rero gusoma mwene data, ushishikare wizere kandi wihane kandi wakira Umwami Yesu Kristo. Urakeneye itara rikomeye rimurika, urakeneye ubushobozi bwo gusenga, urakeneye kuja imbere z'Imana, urakeneye kwamugavye witeguye. Nta kindi dusabwa, nukwama twisuzuma, nukwama twiyeza buri munsi, kandi nukwama dusengeranira. Nuko rero munsengere, nanje ndabasengere, dusengeranire. Usengere mwene so nawe umutura umutwaro wo kugusengera. Jewe nanje ndabasavye munsengere kugira ngo maze ijambo ry'Imana rishishikare kugira imbuto no kwama imbuto mu bugingo bwanje no mu bugingo bwawe. Twese maze iyo dusenga duhurize hamwe mu gusenga Imana no mu kwambaza Imana. Reka dusenga Imana. Wera wo mwijuru Mana isumba byose, data wa twese, ndagushimiye kugira ijambo ryawe rizima, ndagushimiye yuko ari udukanguye muri iki gitondo ciza kugira ngo dusengere hamwe n'ubwoko bwawe, kugira ngo ubwoko bwawe Mwami abiteguye gusanganira Umwami Yesu, amatara
itara yacu yame yaka. Ndasengeye mwene data kugira ngo itara ryiwe ryame ryaka. Ndasengeye uyu mukozi wawe, ndasengeye uyu mwana wawe, ndasengeye uwo ari we wese kugira ngo twese amatara yacu yame yaka. Aho uzozira uzosange turi maso twiteguye kandi tugavye. Urakoze, izina ryawe rihabwe icubahiro, ndavyambaje nshima mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.